Gerageje kwishura kuri ico ca lisanse dusanzwe tuyifise mbere n'uyu mwanya tuvuga ngaha turi ngaha hariho ji zitari munsi nk'igihumbi zimaze gusohoka igihugu zija mu bindi bihugu ibihugu bibanyi. Ego tukaronka amakomande y'abantu bo hanze y'igihugu bakomanda iyi frogeries. Abo bose barazikonsoma no kuvuga zaramaze kuba international. Uyu ni Dusabe Jonathan akaba rero ajejwe kumenyekanisha ivyahinguwe bakorera mu ishirahamwe ryitwa Palm Business Company. Mwava mwibaza mutingira n'iryashirahamwe Palm risanzwe rikorera mu gihugu c'u Burundi. Oya suko ikiganiro bahaye amenyesha makuru amumvise ko bimwe mu byo bamenyekanisha aha twovuga nk'umutobe ingene utagurishwa hano mu gihugu c'u Burundi gusa ahubwo ujabuka n'imbibe. Reka rero tumwumvirize hari n'ibindi bitari bike yashikirije. Palm Business Company benshi bakunda kuyitiranya na programme alimentaire mondiale ariho n'ababimbiye kare bajenjira ariko ni uruganda rujejwe marketing, vente na distribution. Nivyo dukora tukaba tudandaza ama produit. Aha ibi ni bike mubonye ngaha biri ngaha nayo ubundi ibintu byacu ni binini cyane. Hariho ibyo ibiri kuziko bitarasha ariko hariho ibi nivyo biriko birakorwa muri uno mwanya. Palm Business Company kubera iki ihari nk'umuvisionnaire wayo yari yumviriye arabona yuko hariho aba entrepreneur benshi uno munsi bakora ibintu ejo bakabahombye bivanye nuko barakora ugasanga barakarikira canke baraharura amakudo production akaza kubona yungutse nk'ikintu akoze nk'akaji akabona zakunguka igihumbi akibagira yuko bizomusaba kuja kuyidandaza naho bikamusaba imodoka ibitoro abakozi baja kuyidandaza inyuma y'imyaka 2 ugasanga yamaze kugara ntatore aho vyapfiriye. Rero umuvisionnaire wayo yaravuze ati il faut que dufasha aba entrepreneur bo mu Burundi akoze iyiji ntibimuvune nawe asubira kuza kuyamamaza. Acaravuga ati reka nshireho ikintu kizoza gufasha abantu bariko baragira ubwigoro bahingura ibi nshobore nanje kubaduza muri uko kumenyekanisha ibintu kubibatangira kubagirira publicity. Ibyo kandi ntibikorwa ku ba entrepreneur bo ngaha mu Burundi gusa nabo hanze twebwe turi pre gukorana nabo. Tukaba dusanzwe nka Palm Business Company dufise ama contact canke twishikira mu gihugu cose ahantu hose hari aba grossiste nabo bashikira abanyagihugu no kuvuga kuva kuri centre kugera hahandi epfo mu misozi peut-être twese tudashobora gushika. Ico gituma twebwe dufashe produit yawe tugiye kuyamamaza ntabwo badufise uko dushikira abantu bose kiretse ko ava yuko natwe dufata produit yawe natwe turabanza tukayiraba tukayihonja tukumviriza ukungene kameze. Nibaza yuko nk'umuntu wese yanyoye kuri yiji yumvise ko ari ji imeze neza yakanovera kandi iri 100% naturel. Nkaba nongera kubabwira yuko twashimye no gukorana na Federation ya Basket siyo yonyene. Murumva yuko muri objectif canke mission yacu harimo ikintu cyo kuduzanya hagati yacu ari naco gituma twafashe ingingo yuko uno munsi uyu mujournaliste mubona turi kumwe ariwe ambassadeur media wa Palm Business Company tumurihira itike y'indege akagenda gushigikira urukino ruza kubera mu gihugu ca Tanzania. Ego ngiriye ko noca ndabashikiriza izi produit nizo dushimye kubereka uyu munsi
nkuko twamaze kuba umuryango namwe murabibona ejo dushobora kubahamagara tubereka n'izindi produit. Uyu munsi turafise iyi flow juice ikoze mu musigati hamwe na gingembre. Ku bantu bazi akamaro k'umusigati nibaza yuko boyishingira intahe n'abayinyoye gusa batari baza akamaro k'umusigati. Ukuvuga umusigati uravura ibicurane, ukavura inkorora n'ububabare bwo mu muhogo. Niwumva ubabara mu muhogo ugafata aka kaji, ibyo bizaba birangiye. Urongereza inguvu ku bantu nk'abapapa mu kugira amabanga mpuzabitsina. Ego unyoye aka kaji nta kibazo uzogira kabisa, ndabatumiriye mwese basanzwe muri ko murakana. Ego yongera inguvu kandi amafyigo, umutima n'amaso. Aha benshi bakunda kuvuga ngo umuti ngo nta muti uryoha, mugabo ubu twabazanye umuti uryoha n'uwe. Mumenyereye imiti myinshi irura, mugabo uwo muti wo urasoza. Rero nimuze mubure kwihereza aka kaji kameze neza. Turafise ipiripiri n'akazina kayo muca mukumva niryoshe. Naho bawabuze akayaba ugafata aka gapiripiri ukagashira mu ndya ugomba. Mes chers amis, mumenye ingene vyagenze. Uza gusanga ibyo kurya baguhaye bibaye biki. Nawe Suleimani Batazira Papa Utamu akaba ari n'umumenyeshamakuru w'ivyerekeye inkino, bakaba mbere bamutoye muri PAM Business Company kugira ngo abafashe kumenyekanisha ibihingurwa. Uyu nawe mbere yahavuye asinya amasezerano y'ingene bagiye gukorana. Aha nawe nyene harakajambo yashikirije. Bwa mbere ho nobanza nkanezererwa no kuba nicaye ngaha, ariko nezererwe nuko abamenyesha makuru b'inkino batangwe no kuvuga ngo hariho intambwe bamaze kugerako, na cyane ko je nabyinjiyemo ufise abari imbere yanje, ariko maze kubyinjiramo no kuvuga ngo hari byagiye bihinduka, hari byo twagiye dufashanya n'abandi bamaze kumfasha bakancira inzira. Uno munsi nkaba ntanguye kuba ndiko ndakorana n'amakampani, na cyane mu buryo bwo kuyamenyekanisha canke se mu buryo bwo bamenye ibintu byabo bimenyekana, akavuga ngo katubicisha ku bamenyesha makuru b'inkino. Ari niyo mpamvu novuga ngo ku bamenyesha makuru b'inkino bari ngaha novuga ngo ni igitsindo mwinjije kandi ni igitsindo mugiziki, ni iteka kuri mwebwe, ntabwo ari iteka kuri jewe canke se umuryango wanje wonyene, na cyane umuryango mbarizwamo wa sport. Hanyuma ntatevye nibaza uko biri kose babwiye icyatuzindiwe no munsi, novuga ngo bampisemwe nkuko bari guhitamwe ubundi, mugo baravuga ngo bati kugira ngo ibyacu kugira ngo bishobore kumenyekana reka tubicishe kuri Papa Utamu, na cyane ko muri kino gihe novuga ngo ndi ku kivi, kuba ndi ku kivi mugabo so kubera jeje nyene ndafise abo tuba turiko turakorana babifashamo. Me PAM Business Company kavuga ngo iji kugira ngo Papa Utamu kijye ko bakora kibandanye kigenda neza. Rimwe mwamumva nanasibye no kubikazi nahora nsiba kubera iki nabo nabuzijwe gwasanga nasaraye. Urabizi Champions League ziriko ziraba, Europa League chance inkino zo ku mugabane wa Buraya zonga n'iza Afrika, ijwe hari gihe rihera kubera gutangaza ama match. Mugabo mwe yinoji byagiye bihinduka, abumvirije ero ya 2020 mwarumvise itandukano yari hari, sinigeze nsiba muri studio buri gihe ariko ndatangaza match, nta kindi cyabifashamo ni no juice nariko ndanywa Flow juice. Aba rero kwa biyumvire kino gikorwa novuga ngo ni mu buryo bwo kugira iki bwo kwerekana ko abamenyesha makuru bafise ibyo bashoboye, ariko banahamiriza n'abantu kugira iki kunywa neza no kunywa ibifisa akamaro, kuko urashobora kuburikura mu munsi ukanywa ibintu bidafisa akamaro, mu gihe rero mu Flow juice haba hari itandukanye uko bwabo babare zangwara zitandukanye harinze kugaruka ko muri kano kanye bagarutse ko, ariko zirahagarara cyane nk'abantu akunda gusarara mu muhogo, afise nkuko abivuze abantu bakubona kuvuga ngo turwaye muri estoma, babantu usanga mu rugi wabo gasanga arataha mugabo bakavuga ngo n'umwana atashe kandi ari umuntu w'umugabo. Ivyo kuri Flow juice iyo ikonsoma bigenda neza cyane. So amasezerano nayo tugiye kugirana na PAM Business Company, n'amasezerano aza gufasha jewe mugafasha na PAM Business Company kugira iki kumenyekanisha iki kinyobwa cyabo, kumenyekanisha iyi piripiri ya Ryosha mu gihugu cyose, ndetse bayigomba tukagera no makungu ko igikorwa mfise muri umwanya mwumvise ko bavuga ko uno munsi ndi oblige kuja muri Tanzania
singenda muri Tanzania ngiye kunywa za ji zabo ntarinda kuvuga ko no munsi sizo za twicaritse nga kandi nibaza mbingira ngo nanazibagiye uyu munsi ko biri ko singenda nkonsoma iyi Flow Juice bisigura ngo no munsi tuvuye mu Burundi dufise intumbero kugira iki yo gukwiragiza kino kinyobwa cya Flow Juice ndetse n'iyi piripiri yande yaryosha mu makongo. Ikindi novuga ni ikintu gikomeye cyane ngaha mu Burundi murazi ko turakora publicité kandi mwese mwamuri kumurumviriza amaradi mugo publicité zo mu Burundi ngene zikorwa uzosanga zirimo amakosa menshi ugasanga umuntu akaramenyekanisha ishuri mugabo ishuri mu kurimenyekanisha ugasanga hezemwe induru sishatse gukritika ababikora mugabo imikorere tiko turakora ngo publicité dusanga twibaza ngo niho iri rentable tuzaza kurindira reziti ugasanga ntibikunze. Uyu munsi rero kuvuga ngo duciye kubamenyesha makuru duciye mu nkino abantu ko bamaze kubona ko ariyo nzira nziza itariki irakoreshwa mu gihugu cy'u Burundi kandi ariyo nzira ifise agaciro muri kino gihe. Nibaza ngo kumbure n'abandi bakora izi business cyangwa se bakora ibintu bafise bakora karakagohe kuri bo gutangura kubona ko iyo publicité bakwiye gukora inzira yo kuyikoreshamo nawo kuyikoreshako. Ikindi novuga murazi ko igihugu cy'u Burundi amaradiyo ntavuga mu hose ariko papa utamu cyangwa se uwundi arashobora kuba yogera hirya no hino bivanye nuko ibivuga murazi ngaha mu Burundi biri heshi kandi dutembera heshi dufise amakaranga mu turemere kugenda igihugu. Nimba uyu munsi umunyarutana atarasanzwe zi Flow Juice nkabangiye ku kibuga cyo mu Rutana nkaba ndiko ndihereza kino kinyobwa nibaza ko wari wese zobona hari hitandukaniro ninaza gutangaza match ya Musongati na Aigle Noir muri weekend nkaba ndiko namo kino kinyobwa abantu bakumva ku radio ko hari hitandukaniro n'amajwi bari basanzwe bamenyereye wari wese azumva ko ari kino kinyobwa. Ico rero novuga muri rusange nuko abantu bari basanzwe banwa n'ivyo abantu basanze banwa mugabo kunywa kama nabi navyo ni bibi. Abantu barafise ukumenyekanisha mugo kumenyekanisha ibyawe ukabimenyekanisha nawe ukamenya ntumenya aho ucisha ni bibi. Uno munsi twe turakora sport turakora ibiganiro bya sport ugasanga abantu baravyirengagiza mugo turashimira cyane Palm Business Company imaze kubona ko ari igikorwa gikomeye cyane na cyane ku gihugu ko sport iteza imbere mu madomene yose. Ngira ngo rero muri rusangi ubutumwa buhari nuko kumenyekanisha ibintu kunywa ndetse no kugira iki no gukora hariho ababigiramo uruhara. Iyi Palm Business no munsi dufate ndavuye ngaha ko biri kose nzogaruka ninagaruka mugabo uyu munsi dufate kiri mu gisagara cya Bujumbura gusa nibaza ko mu Cibitoke baraza ku mwanya wo kuyimenya kubera media cyane kubera umumenyesha makuru w'inkino no kubera mwebwe muri ngaha. Bisigura ngo babantu batumviriza radio mu Cibitoke kubera radio zivuga harakare zitavugamo zose. Par exemple je hano kuriye nta radio yo mu gihugu cy'u Burundi numviriza radio zo mu bindi bihugu bisigura ngo uyu muntu araza kumenya kubera mwabikije kwizo mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se zo mbuga hwaniro zanyu bino bikorwa bya Palm Business Company. Ndagomba rumpamagarira abantu kumbure bagira ingufu zo gukonsoma cyangwa se zo kunywa kino kinyobwa cya Flow Juice namwariye ko ari ikinyobwa gihinguriwe ngaho mu Burundi dushikira ibyo wacu twongere tumwe n'ibintu bitagira iki bitaza kutugirira nabi. Nize muri secondaire nize byo kuvura ikintu bita diabete ni ikintu cyangwa se ingwara y'isukari n'ingwara hitana abantu bose ariko uyu munsi umuntu ashobora gukonsoma iyi Flow Juice kandi ari umuntu agize iki anywa ari umuntu w'umu diabetike koni asanzwe azwi. Bisigura ngo iki ni kinyobwa gishobora kunyobwa n'abantu bose utaravye ingwara usanzwe ufise cyangwa se ngendano canke utaravye imyaka urimo. Nagomba rero shimire cyane Palm Business Company kuba banyizigiye uno munsi cyangwa se banyizeye nizera kuko biri kose baraza kubona itandukaniro y'ibiharuro cyane dufatira kuri statistique yaho bari bageze bongere babone ko ivyo bakoze mu gushigikira abamenyesha makuru b'inkino hari ico byagejeje ku gihugu ndetse no muri iyo company.